yemwe abantu mwemera, yemwe abantu b'Imana, yemwe abantu b'igalilaya, igihe kirageze kugira ngo dusenge. Abantu b'igalilaya, bantu b'i Burundi, igihe kirageze dusenge. Imana yatubwiye nimusenge kugira ngo muze muhabwe. Impwemu yera irahari kandi ikorera mu bantu. Nimusenge ibyaha byagwiriye, mwabagore mwe, mwabana mwe, mwabagabo mwe, mwabarozi mwe, va mukuroga musenge muje mu masengero. Kubera iki mu bubare haba hari ibintu byinshi, haba hari abantu benshi, ariko mu masengero y'Imana hakaba hari abantu bakeya. Ibyo bisigura iki? Umwanya munini umumara mu bubare aho kumara umwanya munini mu masengero musenga. Bantu b'Imana ndabarahiye, ikiro c'umuceri kigeze ku 5,000, ntimwabibonye? Ibiharage ni 2,260, ntimwabibonye? Ivyo vyose ni ibyaha byagwiriye. Bantu b'Imana, mwe muyera nimuze musenge, ibyaha bigabanuke, indya ziboneke, dufokere, turye umuceri, turye ibiharage, byose byongere bigabanuke. Satubi na bifesi barakora ibirori bikitabirwa cyane gose, ariko Edeni banga yakora ibirori aje kubabwira ijambo ry'Imana, ntimwigera muza, agatamba yirorera. Ariko Satubi na Fizo na babifesi bakakora ibirori, abantu buzuye, amashengero abagaragara, inzu z'Imana ziba zigaragara, ububare, amahoteli, ibiki bikaba vyuzuye. Edeni banga avuga ati jenda kundi jambo, namwe mukavuga ati jenda kundi songo. Ibyo byose biva kuki? Nimukunda Imana, nimukunda ijambo ry'Imana, nimukunda inzu z'Imana, nimwanka ububare. Ndabategetse, ndabahamagariye, jenda senga. Byose ndiko ndakora ni ku nyungu zanyu, je ndiko nkorera Imana gusa. Abantu bose ngaho muranca ko ntimubone ko ndiko ndakorera Imana, ntimwimvire ko ari inzara ngo umunampe n'igihumbi. Kwa jina la Yesu, Jesus Christ, yedewe mwadami mukiridisu, turagusandavye ufadashe umukondo bwaragwade ya majidini, amashetanadi, nidmede shitade ni mwadami turagusandavye, turagukomedeye amadashi, akidiri nkudu miyadashi turayikudunda. Yedewe mwadami wakodoze vyidishi chadane, turagusandavye umukidize witini wadachu, umukurede mwa mashetada na muridi mwa mwadami mukiridisu, turakuingidize turagukomedeye amadashi mwadami wadachu. Yedewo, Jesus, shakara patara satu bibigi vizo bifesi yayi wazatawe, yayi wazatawe. Yedewo mwadami turagukomedeye mwami, umukobwa ari nk'impemu mbi, mukuremwe impemu mbi, agwaye amajini, impemu zara mwigarukirije. Mwami turagusavye udukirize umukobwa wacu, yamaze kuja mu biganza byawe, kandi niyari ndamubona nubwo ndamubona ngaha yarafise impemu mbi cyane Mana, ariko kububasha bwawe, kwijambo ryawe, kubushake bwawe, kubwugushaka bwawe mwami urakize. Gasongo sa mbiriza ndakubwira mama faranga yanjye. Uburi kurabesha abanyagihugu we kuva ryari uri pasteur mama faranga yanjye. Nawe wajemwe mpemu mbi ndagusenge. Urabona jewe uyu munsi ni wabona uvuye ngaho utayampaye amahera yanjye yaramvunye gase. Reka tuyarondere, nani si umuntu nakika kurondera amafaranga ya ubona twayakurahe tutayarondera. Aha niho barondera amafaranga. None basaba kiriya none tuba turiko turashaka kugira ngo dusengere tubanka amafaranga. Kasumviriza ndakubwira ivyo wigize je no munsi nakubwiye ntumvana ngaho utampaye amafaranga. Erego wari ngaha nubundi acampa amafaranga yikanga. Mwapatanye. None ntacampa amafaranga sinamu. Aragiye? Aratagenda. Singo ntagiye. None Gasongo ngaha ni mukaba. None si unteshe uradanda. Nese untesheje umukiriya. Gasoreka mpa amafaranga yanjye shareka kuvuga. Vya nk'ubu je nariko ndakurondera amafaranga aragiye. None ubona nca ndakura. Gasoreka kwigira injyajya gase. Jesi ndiko ndigira injyajya. Wera aba n'umukiriya uramwirukanye. Singo ntagiye ubona. Ujya mukiriya none ntiyari kumpa amafaranga. Mugabo ujunyishuza anumva. Aca yigira. Namukijije. Nese ntubona ko ndiko ndakora. Ukurakora kandi abanye navuga ngo uri ku kazi. None ubona ntari ku kazi. Iyo atama amafaranga nari kubona na telefone yiwe agenda mpaye. Nkama nkayitwara kuri batangaro nkaye amafaranga, hama nkakurira. Gaso wewe hagati y'ubusuma usigaye uri mufunga kiwani kweli. None je ndi mufunga kiwani gute? Icambere je warampenze ubwenge ndakugurana amafaranga ngo uzoyama. Ubu naho nguri mwibarabara ngo kurasengera abantu. Ejo nzo gusanga handi Gasongo je ntuma amafaranga yanjye. Kazima nawe wari kurabona ko amafaranga ndiko ndayarondera. Ntiwayampaye kubera uzi mfise akazi. Erega kana kazi.
akanakazi ndaguha iyi Bible basi duheze. Ngize ndakubwiye Bibiliya je muhira ndazifise sivyo muga nta kamaro yuko wogenda na Bibiliya ufise ni deni kandi witwa nguri gasongo umuntu je nahora nizera nk'inshuti yanje naguranye amafaranga gasoma amafaranga yanje tutabitaraba bibi gaso. Urazi kuri kurakora n'ivyaha wishuza umukozi w'Imana nk'uwo umukozi w'Imana gufitiye ni deni bisaba uhebe kubera je nguma ndagusabira mana uze wakire kanaka yaranguranye amafaranga. Ijambo ry'Imana rivuga ati Yesu kubwiwe azoturihira amadeni yose dufise. Yesu yaremeye aritanga ku musaraba baramugira nk'uku baramubamba hino batera imisumari hariya ku maboko ku maguru batera imisumari azira ibyaha byacu sivyo. Ibyaha byawe rero Yesu yaramaze kubibambirwa. Yesu azondihira ni deni jewe mfise sivyo. Yesu yakubwiye ko mu deni azori haje wanje ririmo ndi kuri nimero ya kangahe mukuri none nturi kwisi abantu bose bari kwisi n'abazungu bose Yesu azobarihira amadeni bafise. Yesu akurimwo wewe. Yesu ari mu maraso yawe. Nasumviriza ndakubwira none ugira unyice je none nakwica basi nkakwirega. Mwami Yesu agira nyice ngira mpfe ubu narantegurira ikibanza ciza mwijuru ryawe Mwami Yesu. Mbese ndibaza Mwami Yesu ko ngira mpfe isandugu niyisederi canke niyinzahabu nzojama uragapfa nabi. tuzoba ryuko